umukobwa yatwaye inda atagize mariage shaka wari yagize yatwaye inda n'uwari we wese batagize atamunsi umwana araba victime kuko atazi ibintu byabaye abana baba victime mu bintu byinshi rero tuje kuri ibyo droit international privé tuyinjiyemo hazi ikintu cyitwa cya section ndakoca les chefs d'entreprise muri chef d'entreprise ari ikintu cyitwa leadership ugasanga umuchef wanyaraje kila misose yama guca gikoko kirashitse mubabare terme nkoresheje mayibona ibyo ni kumukoca umuntu nawe kuraye impamvu haba habaye iki peut-être ari mu ngo abari kwa ikibazo mu ngo wiwe ifo gutandukanya urugo na entreprise vie professionnelle na vie privée mukayitandukanya pana kuyivanga rero turakoca aba chef d'entreprise mais également turakoca les couples nabo nyene kuko nawariyo kuko nabivuze ni thérapie uri mu thérapeute oya si thérapeute kuko ndoya mugabo na ngabira naronse yo gufasha aba couple rero nshaka gufasha n'ama couple aussi kugira dufashanye tubafashe hama. Salut guys, mumeze neza murakomeye, j'espère yuko mumeze neza muguwe neza mushima Imana nkuko natwe dushima Imana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro ya BI TV mu kiganiro tutafanyaje tukaba turi kumwe na Mondi uwo narabagiye ko dufite umuntu tuzoza turakorana tukaba turi kumwe n'umu invité mbanje ndabaha ikaze avant yuko tuvugana ico tugomba tuganire kuno musi kuri tutafanyaje hanyuma tuje tuganira karibu mugabo reka mbaze ndamubabwire gato yitwa Chanel Ayinkamiye umu invité wacu n'umudamu ego ibyo mwibaza ko bikwiye bisigara byivugira karibu kuri BITV marakoze mbaye gushimira mwe mwantumiye cyane gose amaje nitwa Chanel Ayinkamiye Saint-Florichon Saint-Florichon ni izina ry'umugabo nkaba nubatse nkaba narize amategeko mu Faransa na mi domaine ya droit international nkaba ndi mu juriste. Okay. Karibu Mount wewe nanje ndabaramukije mwiriwe bivanye n'ikibanza muherereyemo tukaba ari wa mwanya mwiza wa cya kiganiro cyacu rero mwatuza kumarana nimudutega amatwi ndazi ko ari ibintu byinshi muza kuhungukira. Okay. Nkuko nyene tuko turabivuga murabona ikibanza ciza turimwo ni hahandi nyene ntiturahindura ni kuri residence ubuntu ahantu hari akayaga keza murabona nimbushuhe buri ngahe Bujumbura antwani wahaza uhabona gutega shana kuri Tanganyika cyaryoshye ego brema ni hafi ya Tanganyika ni endroit nziza ahantu hari calme ho kuganirira byose bimeze neza so tugomba tuvugane rero ni tutafanyaje uno munsi iyo tuvuze ngo droit international est-ce que twumviki est-ce que umuntu arabitahura bikora mu madomaine ayahe donc nibyo twashaka yuko twatumiye umuhinga wabyo ashobora kutuganiriza kuri ico kintu kuko hari abantu benshi bashobora kurenganywa n'amategeko kandi batayazi kandi barakunda kuvuga ko abanyafrika benshi twicwa no kutamenya amategeko sivyo none nico gituma rero muri tutafanyaje yacu no munsi twashatse kugaruka kuri ico kintu kugira ngo turonke umuco n'uwumviriza ikiganiro wese atahure ivyo ataratahura rero mubane natwe musubire kuduha umwanya wanyu donc tuganire. Droit international ni bavuze droit international washatse kuvuga iki? Ego murakoze cyane gose droit international ni namategeko mpuzamakungu arenga igihugu bubamo nkunga mu Burundi hari droit interne bisigwa namategeko y'indani akogwa la loi burundaise aho nga mu gihugu cy'u Burundi iyo urenganye gato ukaja muri Congo hari hafi yacu cyo tugana droit international umva yarenze imbibe z'u Burundi rero cyagwa ama droit yo muri Congo droit muri Tanzania droit igihugu cyacu cyose ibimaze kuba droit international voilà uburenze kubutaka uburiko babirenganye droit international none ayo droit international ikora mu domaine ayahe? Alors abantu benshi droit international baribaza ko ari ikintu si ikintu kimwe ni ikintu kiri vague hariho droit international na mu branche abiri hariho droit international public hakaba na droit international privé rero droit international public mu majambo make n'amategeko amaleta agenda gatora hamwe muramumva Charte des Nations Unies ama convention internationale ayo mategeko rero atogwa n'ibihugu si amategeko atogwa n'abantu ariko ni ibihugu bikaza bigashira hamwe bikaca bitwara droit international public kugira ngo bitangure public murumva ni public n'abantu
ni public Okay. na leta atora kugira ayo mategeko azoze gufasha abanyagihugu droit international ubu bararenga imbibe hama droit international privé nayo ko mu byumba hariho privé privé n'umuntu burya muramwumva ngo ngiye nk'ahantu kazavuga ngo c'est privé ni privé n'umuntu individu rero droit international privé igikoze ku bantu ahanini cyane rwose n'amategeko aba yagizwe hagati y'umuntu yagize mariage donc agenga ni nka kontra ni bifitanye isano y'ihena oya sama konta n'amategeko batora batoye ku buryo muri kino cinjana turimo ca 21e siècle ubunya hari abantu twese turajabuka hari circulation des capitaux circulation des biens circulation des marchandises circulation des personnes bituma rero abantu ayo mategeko baca bayatora ku buryo iyo umuntu avuye mu gihugu cyagaja mu kindi gihugu amenya amategeko azomugenga ageze hariya anya umva abarenze imbibe n'uwo muntu umutumire wacu twatumiye arafise entreprise yiwe arafise icyo ashaka kutubwira ko rero ndashaka kubwira abantu ko dukurikirana cyangwa ko twumva udusigurire tubwire uti jewe wewe ahuri icyo ukora donc basiguri bashaka kumenya ati nashika mu Rwanda amategeko yo mu Rwanda ashobora kunshinyiza kumbure hariho international rero turashaka kutubwire wewe ibyo ukoreramo kugira umuntu kumbure azoza umuasiste cyangwa umusigurire murakoze rero bashaka kutwibwira murakoze cyane gose ku ico kibazo mwumva igije ni kibazo gikomeye cyane je ko nabivuze ubwa mbere nize droit international sinayibwenga mu Burundi mu kamera n'iteka ndaja mu mahanga mu France nayo narinzi naje nayimenyeyeho ariko ndamenye ibintu byinshi cyane gose rero droit international privé igenga abantu cyangwa amakontra yabaye hagati y'abantu babiri droit international privé dès que jewe ndenganye ubutaka bw'u Burundi nkaja mu Bufaransa nagengwa n'ubutaka bw'Ubufaransa amategeko yayo mu Bufaransa ariko iyo umuntu ari marié tuja muri cadre ya mariage ubwa mbere ofite mugabo watwatanda ko ushiriye mu ngaho gatoya ga Chanel hari ikibazo nakwajije ayo madroit international nakwajije amadomaine akoreramo woshaka kuyasita kugira ngo tuce tuvuga tuti twe duhite mwiyi abari yo tuvugako je bavize no musti tuvuze droit international privé kuko tugiye muri droit international des affaires droit international des investissements ni droit international byinshi cyane voilà eka rero tuvuge kuri ibyo bya droit international privé privé igonga abantu cyane cyane na public niyo twijamo kuko bagiye gugwana public muri make nk'ubunye murabona ko Putin yateye Ukraine ibisanzwe yaravioye droit international public kuko ari souveraineté des états igihugu cikukiye gafise souveraineté mushobora kuza gutera ntuyadukiza ubu umuntu aba yamaze mu igihugu ca vioye iyo droit international public acanwa n'amategeko ya hena iyo droit international public ni muhana caza akamwereka warasinye aya ma convention ya wasinye warasinye na bisigura yuko kandi mushobora kuyaviola ahumva bisigaye yaravioye iyo ya droit international public bariko turavuga rero entre abantu amakontra wariko ratusigurira yuko iyo privé ari entre abantu basinyanye nk'amakontra canke muri mariage n'ibyo ngaho warugeze tugiye muri ya cadre ya mariage mugo jengize ndi marié umugabo wanje n'umufaransa birashitse ntavyo no kwifuriza turagize divorce tugize divorce muri make hari regime bavuga bivana regime mwacaguye ariko regime communauté des biens akaba n'iyindi ya séparation des biens rero twe twigira mariage murashobora gucaga mukavuga ati mbe niyo mariage séparation des biens bizogenda gute canke muracaguye ko ari yahe loi izoba applicable nijya itegeko niyo magira divorce rizoza kwapika ni abantu rero benshi aho hantu n'ukuri benshi bakunda kuhagwa barahihendera none ngaha mu Burundi ivyo biraba genre byo babije ubu mugabo nibaza ko karata vyari bihari oya vyamye bihari kuko article 16 barayigisha bajya abantu baba bariko barigisha mantuze ko abantu bagira ama séparation des biens ntanguye kuvyumva ubu unye ivyo oya biruzuye kuko urumva uko ni ibintu naje ntarinzi ivyo bintu ariko turari hanze none nabitahuye kuko abantu benshi novuga ati umwe wese n'ubutunzi novuga ati n'ibintu bisigaye biba muri kino gihe kaza wumva abantu bashwanye nta guciriyemo nkuko bwavuze gati ngo cyo bari bishasha oya ni kwera gusa mu Burundi twebwe tumenyereye communauté des biens mugasino ico kintu cyamye gihari gusa naco batubaza mugabo kiriho rero ego cyumva nko bivuze cyamye gihari hama rero abantu benshi bazi yuko ibintu byose abishe hamwe nuko gusa abantu tokwinjira ama ménage yo ngaho mu Burundi twaraba twashaka usanga abantu benshi bagize ama séparation des biens tutabizi bakagirana ama contrat nawo binjira ama ménage akabigira mugabo
sinzi ko mu Burundi canke bakabyandika hajya nyene avant kujya mu état civil umunsi wa état civil ego umunsi wa état civil donc alors kazi usinyamwo ukavuga uti jewe ngire ngahanye ni okazo twovana ni muri séparation des biens canke ni ebwo barabishikiriza muri état bakavuga ati twebwe turagira mariage ariko turashaka kugira séparation des biens kuburyo ni haba divorce nuku okay bari kuravuga rero utabantu benshi barakunda kwagwa ngaho ahantu bakunda kwagendera gose droit international rero privé nagize mariage nko navye habaye divorce hari ikintu citwa la loi du fort ikiba applicable nk'ubu jengize umugabo wanje twagize iyo divorce mu bisanzwe bavuga ati yuko ahantu mwagiriye célébration mariage yabereye ku lieu de la célébration mariage abajuge baca baba compétent c'est-à-dire abajuge nk'ubu yabereye mu Burundi juridiction y'abarundi bari compétent kuca bacuga urubanza ariko hageze ko applica la loi applicable batigeza kuca bakora mbega iyo loi tugira ko ari abantu bari nationalité zibiri n'umurundi n'umufaransa mbeca turabigenda gute aho ni abajuge baca baraba neza bakaplika bakashira yuko mbe n'ijya itegeko riza kuza aho naca avuga la loi du fort niciza ikacira abakuru abantu babiri iyo harantu bajya mbere batangwa araba mbe harabe publication débat bawe publication yabaye sava bakaraba mbe yarakuje imyaka ibintu byinshi bagenda bararaba ibintu twishi bagenda bararaba abajuge bakaba byose birakwiriye hariho rero point essentiel bacaja kuraba ko ordre public iyo iri menace ordre public bisigura ni nkukunye novuga ati guza kumenasa igihugu ikintu kije kumenasa igihugu les mœurs z'igihugu ngaho bo bamenase mu gihugu gute entre deux personnes muri yo ka biba gute kwa bari menace ku gihugu alors ordre ya nuze public international hari ni ndakubara kanu kari typique gasanzwe gusa kataye fata yuko nko mu Burundi nta pension alimentaire batanga sivyo nkiyo deja igiye kumenasa ubufaransa kuko ubufaransa bavuga yuko ategereza gutanga pension alimentaire rero ibyo bacavuga ati bon les juges baravye baca bayekarta bacavuga ati tweko tubibona pension alimentaire irabanuze ca tuyekarta ca tukoresha ira y'abafaransa nshaka kwazara urabona ko abantu benshi ngaba baca bibaza ikibazo bakavuga ati ibintu ngo biraducanze ati nimba nagire mariage mu Bufaransa ko ikibazo cyabereye mu Bufaransa je ni wo muntu shakusigurira abantu ayo mategeko azoba appliqué bavuze ati bazoraba amategeko afavoriza bande afavoriza abana afavoriza uwo mu Faransa cyangwa afavoriza ubundi cyangwa rero sigurira abantu babwira uti amategeko aba ego numvise icyo bavuze ati amategeko akora n'amategeko babonye ko ari meza rero urumva amategeko meza mu Burundi dushobora kuba tubona ati ibintu kimwe 210 bagasanga byo mu Burundi nka 10 nibyo vyiza bagiye kura amategeko nk'uyo mu Bufaransa nk'akarorero bagasanga bo bafise 30 rero bagenda batira ma question iraho bagenda bakuramo kamwe ko mu Bufaransa bakagashira cyane bagakuramo na kamwe ko mu Burundi bakagashira cyane bigenda gute barabikombina dushaka rero udusiguri udumuco kuri ico kwisi yose mariage mu bisanzwe hari ibintu bara ubwa mbere ni publication débat bano bantu bagize publication débat ubwa mbere babonye publication débat ku bantu batayizi babwira ni ayo materme urumva mukoresha n'amaterme juridique kugira barabe ko umuntu batagize mariage kundi muntu ko abantu benshi basanga yagize mariage bacagira bagapribia ivyo bintu ku mameri avant yuko bagira mariage igihugu cyose kirafise ukuntu bigenga hari wa musanga ari ukwezi aho usanga ari imisi 10 aho usanga ari indwi zibiri imisi 3 biravana igihugu cyose gifise nko nababwiye bwa mbere amategeko yayo kumigenga yego rero bacagenda ahantu umuntu aba niba bacagenda agashira muri état civil yabo akavuga ati ndashaka ibintu mu byafishe ku buryo umuntu azorengana babibone bego uyu muntu aguma sikira niyo yaragize mariage hariho kayabaye umuntu yagiye kugira mariage ruguru ino ibujumbura yagize mariage baravyumvise ariko muyumva eske ikibazo cyakiza ko mbere iyo uwo muntu barabwiza ko publication baramwafishije kuri mail kugira amenye ko atagize mariage kuko iyo muri mail ico bakora bobo ntibaje inyuma y'umuntu ngo barabe ngo agira iki kenshi abanyagihugu baba rero zana turavuga ati sha
izina je ndariza hano uyu munezi mariage nanaka none yakuki badashaka amafoto canke iki kuko amazina y'abantu ushobora gusanga saje bijya bintu byavuga ntibishobora guhenda abantu oya amafoto bayashize ko ni wavushaka kwika atenta la privé y'umuntu bashobora kumushikira uwo muntu mekino nge ntawe bizi nshobora kumushikira gusa amazina kuri izina ry'umuntu barashira ko n'izina ry'umuvyeyi wiwe ni just bandika izina ryawe n'umugabo wawe uri umugore nuko mwese arabashira hamwe bisigura wowe wavukiye ne wacatwa naho yavukiye umugabo niho batwara mwese ko muri babiri ntibagira ahantu hamwe none nkuko nayo mwayivuze publication de banque kuri jewe bagiye bavyafisha muri ambassade y'u Burundi iri hariya mu Faransa bacongera bayiza muri ambassade yino mu Burundi donc y'abafaransa iri ngaha mu Burundi ambassade y'abafaransa iri ngaha mu Burundi hama nawe na ambassade y'u Burundi hari ku buryo umuntu yarengana arabura izina Chanel yinkamiye canke umugabo wiwe kuri umugabo afise mariage imongo yagize mariage kuko hari n'ibishiko uko nyene hari mariage menshi yasambutse kubera kuko bazanya atuye umuntu mugira mugire yare yagize mariage bakazana ibi uwo munsi nyene asinya nivyo ni ibintu deja vya Côte d'Ivoire ati nibibaho irigira akabaca bazo bakaca baraba ni imyaka ndabona ari bakije imyaka byagenze gute ahantu henshi ahantu hose ku isi yose vraiment utuntu turi essentiel baraba donc tubasangiye basi basangiye ama-eta menshi asangiye ama-pays menshi nkaho usanga nko muri nuze ugasanga umukobwa afise 18 baramwemerera umuhungu afise 16 afise mariage baramwemerera hari polygamy urumva ko bameze ko polygamy ngaho itabaho ugasanga ikindi gihugu polygamy rero kuri ordre public international nayo kubatubwe na ma mœurs chaque pays yose ifise imico ifise imico ya pays yose twe turafise imico yacu twe Barundi abahungu bafise imico yabo abanyamerika bafise imico yabo rero imico twe dufise sicanja kuyempoza baje kunyempoza hari nabone bashaka kuza kunyempoza kuko igihugu cyose ko nabivuze kiri souverain gifise ubwigenge nta ucinjiramo ma mœurs ibi bintu ni binini biragutse cyane donc nibaza yuko ari ikintu usanga umuntu yovuga atovamo mugabo rero nashaka kugira ngo dushobore gutahuza abantu dukoresheje ama exemple nibihe bibazo abantu badasangiye bagize mariage badasangiye nationalité abantu bakunda guhura nabo canke abana babavutse ko kugira ngo tuje tugerageza dutore tuvuge nisho twoshobora n'amategeko abarenganura ashaka nongereje gatoyi ntamuciremo gogo tugumye tuvuga gutyo umengo ça concerne seulement les blancs ko arabazungu n'abirabure twashaka kubwira abantu ko c'est pas seulement abazungu kubirabure birashoboka ko bashaka kuba ari umurundi n'umunyarwanda rero abantu benshi navyo ntibazi ko arivyo genre navuze ama-nationalité no kuvuga ko ushobora kuba umukongomani cyangwa umurundi rero gutyo nako kantu nashaka gusa kweclairciza ko ati c'est pas seulement kuba blanc n'abirabure cyangwa ku muntu wese donc abantu badasangiye nationalité ubwene gihugu bumwe rero nk'icyo kibazo yakubajije utubwire nyene tumve kuko abantu benshi ndazi ukoresheje uburorero utwereke kuko abantu benshi ndazi ko atavyo bazi bapfa kubona gusa ati baragize mariage vyaheze canke naragiranya ku urudandazwa na furane w'umukongomani canke w'umurundi ugasanga kandi izo ngorane zirakunda kuba rero dushaka ndutubwira donc par exemple au niveau ya mariage tubwire gato kuri mariage iyo mwatwaranye mutameze gutya numva umengo mubigenza uko hari amategeko baje kuvyerekeye commerce kuvyerekeye ducishirije ko kugira abantu bagende barumva murakoze cyane gose kwico kibazo nibazo bikomeye kandi cyane gose nawo umwanya uri muto turagerageza tubasigurire muri kaya mariage nko nabivuze ni nationalité y'abantu babiri nationalité n'umurundi n'umukongomani ibisigura ni dusangiye nationalité imwe tumurundi tumukongomani niyo bayero mariage igihugu cyose gitegeza guca applica droit international no mu Burundi wacu article 16 yo muri constitution iravuga yuko bategeza ku applica le droit international murashaka murabe neza muri article 16 de la constitution kuko constitution yose irabifise ndayivuga ati murapplica cette loi là il droit international mu yapplique uko abajuge bose tegeza ku yapplica rero abantu benshi ugize mariage niko mwabivuze nabitanga ubwa mbere hari ama regime c'est régime hariho régime comité de biens dushira hamwe twese hari n'abandi séparation de biens hari n'abandi bagira vuga ati niyo haba ikibazo tukeneye ucagura yuko loi izoba ari yinyi
hari n'ikindi navuze kindi gikomeye abantu benshi bambajije ngo mbe tubwire Chanel nk'umuntu n'umurundi bamese umurundi aba étranger babiri umugine n'umunyamerika bagize mariage mu Burundi bayiriye mu Burundi urumva ni c'est trois nationalités zivangatiranye biroroshe ari babiri ariko ari batatu bibaye birebire donc basinyiye mu Burundi mugabo ntibari nta numwe ari umurundi nta numwe afite nationalité yo ngaho nta numwe afite nationalité yo ngaho no rero deja kuri kawo nyene les juridictions burundaises ziri compétent kuko bavuga ati ku isi yose en tout cas hatari hake henshi bavuga ati la loi aho mariage lieu yabereye ko célébration du mariage juridiction iciba compétent c'est-à-dire que le juge burundi baca baba compétent ariko rero acaza mbe la loi applicable iza kuba muri abo bantu batatu zitatu mbe ni la loi américaine mbe ni la loi guinéenne mbe ni la loi burundaise kenshi abantu les partis umugore n'umugabo bacagura bakavuga ati n'umunsi twe mariage yacu siva ko babyizi ko ari babiri bashaka ati twe tuzokora turagize contrat turavuze yuko niyo haba ikibazo azo ari loi tel izoca yaba appliqué abo bonyene bagize mariage nibo badesida la loi c'est pas le juge yaba impose son juge yaba impose nibo bonyene biyizira hariho n'ama clause d'exclusivité bavuga ati ama clause by'ama clause bagiye barashiramwo nuko binyene bakarondera ama compromis est-ce que ama compromis nuko umva bonyene hagati ya les deux parties nibo baja bonyene nta muntu juge n'umwe njiramo nta n'umu avocat ko ari babiri bivana aba bantu usanga nibo usanga bafite baza amategeko kenshi canke ara iyo hanze niho azumva nk'umuzungu yaje nakubwira ati atakubwira igihugu cyawe cy'u Burundi cyose akubwira n'amategeko afise ingorane ibi ni azomurengana byose umeko kamwe tuje nyange nta nibyonzi none ibintu byose urumva ni ibintu biryoshye cyane gose kumenya bavuga ati ni censé ignorer la loi igihugu cyose kizwe ko kiza kwignorer la loi icakabiri ni ko ma contrat abantu zeye nkuko navuze ati twarateye iteka turasohoka abantu benshi turafise aba chef d'entreprise bamwe basohoka ukagira contrat marchandise yawe ugigaraniye n'umukongomani cyangwa ndiko mvuga hafi mukongo kwa turi hafi cyangwa n'undi muntu kindi gihugu n'umushinwa rero harashitse ingorane le marchandise ziragize zirononekaye cyangwa ashatse kukuzuruma voilà c'est ça muri ivyo byose ama contrat toujours abantu benshi dengizana benshi bamva ahantu hantu ari le chef d'entreprise barundi nabo sibo kuko turafise ikibazo cyo kutihansenya cyane gose tukagenda tugasinya ibintu tutabajije mbega iyi loi kubidandaza ndabitwaye mu hariya anye muri Chine niyo abikibazo mbe bizogenda gute imwe nizo kenshi ni ibintu bisanzwe cyane birabadiye cyo kimwe no muri mariage nivyo mwana ma contrat mwe nayo nye birasanzwe cyane commercial ni ibintu bisanzwe baca bivana ama parti mugari usanga ari utuntu turi ndani utabizi muri ayo makongo uri kurasinya ibintu atakira utazi natahuye ugasanga kumbe ntuzi la loi chinoise shivuga kuko loi yose ivuga ati niyo vyononekara urabona ngo hasigaye haba ama business en ligne menshi voilà tout ça none muri bijya abantu bagira ama business en ligne canke iki en tout cas bafite umu partenaire bakorana peut-être hariya uwundi akaba ari ngaho uwundi akaba ari hari none donc muca musinyirana gute wategezwa kubanza kuraba ayo warutegezwa kubanza kuraba ayo mategeko donc ukabanza gusoma iyo loi chinoise canke wategezwa kubigira gute kugira ngo abantu benshi ntibasubire kuhiba kuko n'abantu benshi usanga bariko baribwa usanga benshi bavuga ngo babahenze ngo babahaye ibintu vya fraude même no mu ma visa birabaho umuntu akaguprometa donc akakubwira ngo yagufashije kurondera visa ukazumva ngo yaguhaye amagendo ivyo bintu vyose est-ce que ni bimwe canke ni oya ibintu vya visa sico kimwe par contre ibintu vya kuto vya marchandise ni ibintu bikomeye cane vya ligne no horo birisha abantu kuko ikintu cyose ndabinginze ikintu cyose mumenye yuko ikintu cyose ugiye gukora n'umuntu wo hanze meme n'umuntu wo ngahanye mufitaniye nk'akantu mufitaniye murandikiranirana mugasinanira none umuntu mutazi utari kumwe ari kure yawe ukacute ukatanga ibyo bintu byawe ko nyene ugatanga amahera yawe atakintu na kimwe mwandikirana en plus ibintu biri virtuel aho n'ikindi kibazo cyane rero no kwindagabashije abantu benshi ko abantu benshi naho bakunda kuhagwa kandi singa mu Burundi gusa no hari hanze bama babivuga attention pana kuzamuragira kwanza kwisi yose basemerera attention nimuze muragira ama contrat
mutabanje kuraba ivyo bintu vyari ivyo muje gusinya kuko usinye ivyo bintu bigashika ari iwawe ikibazo jewe ndibaza ko nta kuntu peut-être kumbure amategeko yo protéger aba commerçants cyangwa bagira utunani kuko sino amatière de commerce yo hatangiye kubamo je nibaza ko batangiye kubigumisha cyane mbabare mwebwe ni mu mwavyize cyane yo nk'uboshira muri commerce bagatangura kubigumisha cyane je nibaza ko vyo cyabizana nk'ikindi kibazo par exemple ubona ko umaze kubona nk'aba commerçino umwe aravanga ukabona ati ntizi ikintu arasimvye hajya kuba atacafise akagitora rero shaka tureke kuvuga mu bahati je nibaza ko Mondi ariko aravuga pame no mu ba commerce bakomakomeye urashobora kubudandaza ikintu nk'abantu basangiye amasalo par exemple wowe urashobora kubugiye muri salon nta babiri suffice par exemple hanyuma agacavuga ati agacagenda ku yindi salon yo mu ruhanda agacavuga ati nshaka babiri si canke ndabizi nivyo nibaza ko urashatse kuvuga ntaho rero ngaho rero muce ndaguhakana ati na babiri si aho nivyo rero canke ayo mategeko avuze ati abantu bakiye gusoma oui c'est vrai abantu bakiye gusoma ama clause ngano ngaha mu gihugu hagati mu gihugu parmi vous nyene mu gihugu navyo nebisaba kwandikiranira canke ayo mategeko akora kuri abo bantu bari kure na kure oya ikintu cyose ndabinginze muteza kwandikiranira mugasinya meme naho tubu dufaranga tuke kuko akagira abayescrocs ni benshi habaye ikibazo ukashaka kwitwara fata gutwaye nk'amaradi million wahangayitse uri kurayarondera urayaronse hamukacumura canke nk'umuntu atanze exemple ya Babilis iyo Babilis ukiro waragize iki warakoze ubwo ironke uciye mutiza aciye akubwira iki akira kujya gushaka ibintu aciye kwiba vuba bushapa mugabo Babilis nk'iyo ibintu novuga ati nabantu babazinanye mugabo noshatse ko ibintu by'amahera ibintu by'amasha ndize mugize iki mwandikiranire sivupe birakenewe ko mugira na signature mukagira ikintu kandi ndabinginze mufate ibintu vyiswe ama original muyabike hama bagira amafotokopi ariyo mutanga kandi kweri kuko birisha abantu ibintu byose utanze fotokopi uwundi agatanga original yose umuco iwacu urabona ko iwacu tuva kugura ibintu tugaca dutakaza turesi twagira iki twashaka ndibaza ko nivyo kuravuga ati dufate turesi tutubike ikintu cyose mubi ikintu cyose mubi kuko habaye ikibazo ashobora kuzika ingorane avuga ati jewe nawe banozi ko twagize ikintu akaja kuzanira ine kuko yazoje imbere y'umujije nazoge na mutwe murambabarira nazoge nanike agwamuraba bategeka n'abategeka ko barabicanditse nibazavuga ati none twakubonye biri hegasha bazana icanditse akambwira ati raba jewe nimfise nawe akacazana imbaza ya original mugaba original muyabike neza muyagarde none kashane ko waruvuze ko barababika ama original none akoresheje iyo photocopy akazana nishobora kuba preuve photocopy oya fodije nshatse kuvuga ati ama original bayabike bagira ama photocopy ariyo berekana nacu kugira ngo ayo ma original azobafashe go protege twirizo nke original kandi nivyoroshe urashaka murabe mushanka original ikintu muge no ma ministère kuno bigoranye bakabwira ati chama ino service izunguruka hariya ngorondera ministre ngiruzoronke ministre yego ndumva ko bigoye ahubwo shaka gusa we claircise iyo original ikenerwa cyane mu yihe kazi ibikenewe cyane ryari iyi hari gihe bashaka gutuma tureka ama original yashaka gushaka ati tureke original reka ndabe exemple yi typique abanyeshuri twese twabanyeshuri murabizi mugegira copie conforme original azi makro zanya babwira iki mwatuzanira diplome original na photocopie kugira abone kubyo nari vyukuri voilà niyo mpamvu kenshi baca basigarana amanuze yawe shirabisigana kacagoreza byose nico gitoye by'ama original bikenewe cyane photocopie cyo ikintu cyase ashone kitabona mais original munakikwivye n'umuntu propriété nanuze ati de propriété ari original akayikwiba ni kibazo gikomeye umuntu aravuga ati umuntu akwiba kwivye ikintu gikomeye okay none hahandi rero twari turiko turavuga abantu bo mu ma business en ligne abo rero iyo business en ligne nico nshaka rero yuko ucumbwira umuntu akora business en ligne ubona yose nyiranira gute n'umuntu ahagaze mu Burundi kuri kugira urudanda twa hariya ukora korana n'umuntu ari Dubai ukorana n'umuntu ari donc ahantu hari hose iyo bagiranira amasignature gute amasignature bagiranira barungikana ku permis akabwira atakira genda bisohore ha mu bisinye cyangwa kino gya ibintu bibisikara biharawe akakubwira tukasinya signature electronique bakayunika par nuze par mail ukabisinya electroniquement none nkubonye uri kuraraba ngaha mu Barundi surtout aba commerçants sishatse kuvuga nabi les commerçants benshi usanga ari abantu
n'ibintu by'amatelefone atari ibintu bon electroniquement canke iki atari abantu usanga bazi ibintu ari wa wundi akoresha WhatsApp gusa akaraba ama information kuri YouTube canke iki ugasanga akoresha nk'ama application atatu gusa ibindi nta kintu na kimwe abiziko donc hari umuntu amukoca hari umuntu amufasha yo kwitura uwundi muntu byogenda gute ego kwico kintu cha novuga ati nisare bwagishike ko naco twari kiri muri ibyo je nzofasha ushobora gukoca abakomersa kubafasha kubabwira ati ntugasinye contrat abanzu tuyibone mugabo je ndasinyara ko je ndi umujuriste aba juriste baza kwereka bakagukonseya bakaca bakugida mugabo mu avoka nawe arakubwira amategeko acaja kuguburanira arakuburanira muri sentare naka je rero sindi muri cadre y'umuavoka ariko umujije wo mujuriste arakubwira ati amategeko nibi nuko bimeze nuko je no guhanura wofata ikiniki ico no guhanura wari umuavoka muyu unye n'uyu donc uramukoca kugira afate inzira nziza ntabaja gusanga agiye muri tariyo hari hanze kenshi usanga arabavoka bari spécialisé usanga mu avoka ni spécialisé mu droit international privé mu avoka ni spécialisé mu droit public droit des affaires ou va droit juste famille on va usanga ari spécialisé mu kintu kimwe twariko rero twari twavuze ubu twaciye tuja kuba commerce twavuye muri bimwe bya mariage twavuze cyane kuba marié mbega naho abana bavutse kuri abo bantu nabo donc kugira ngo tuhave tuduga no kubindi tuhave turangiza tuvuge abana nabo birabaye bigenda gute abo bana barakunda kugira ingorane bagira ingorane zihe nabo abo bana ni ikintu gikomeye cyane gose mu mbajije kandi abana baraba victime mu bintu byinshi batari bakwiye kuba victime kenshi murazi kubona iyo umuvyeyi atwaye inda nk'umukobwa atwaye inda atagize mariage shaka bari yagize yatwaye inda n'uwari we wese batagize atamunsi umwana araba victime kuko atazi ibintu byabaye abana baba victime mu bintu byinshi rero tuje kuri ibyo droit international privé tuyinjiyemo hazi ikintu cyitwa cya section sinzi ko mama arumvise affaire yabaye ya Johnny Hallyday yagize yapfuye acafata sigira ubutunzi bwiwe umugore wiwe Leticia Hallyday sinzi ibyo affaire yaravuzwe cyane gose rero ari yagize asigira testament arandika testament ayandikira muri la loi californienne la loi californienne iremera yuko umuntu asigira ibintu byiwe byose umugore imbwa nyabu bivana n'ushatse donc bihushaka ubishaka nta ugufata muri testament yawe urafise droit yo kwandikamo yuko donc dora tubibona mu mafilme gusa jewe donc urashobora kuvuga uti jewe uno muntu namukunze canke n'umukozi wanje ndashaka gufata nk'ama pourcentage y'ibyo ntunze nga 80% y'ama pourcentage yanje yose ndabihayewe umwana n'umugore ndamusigiranye 20% kandi ayo mategeko aravyemeza bivana n'igihugu carico la loi californienne yoyo kwa yo affaire kwa nigize isasiyo ya affaire kuko yavuzwe cyane gose so abantanga izindi ya mari ni meshi ya jurisprudence yo niyo shatse kwivwa kwa meshi wabara yumvise Johnny Hallyday yafasha hereza ubutunzi bwe bwose umugore wiwe suivant la loi californienne testament yiwe alors que mu Bufaransa bavuga yuko mushobora kurega ibintu byawe byose umuntu utegereza gusigira par 20% sinihenze y'abana les héritiers chacun umwana wari we wese sont les héritiers utegereza kumusigira par aba legitime cyabana ati he utegereza gusigira n'umwana wawe aramukonesheje rero ico kintu bunyatsi affaire yacari muri nze ntirahera hari kibazo cyuvuga ati mbega ni yahelwa izo ba applicable miyongorane beni la loi californienne izo bije kwica merci y'Ubufaransa ya mice twavuga y'Ubufaransa rero uyo mugabo yari umufaransa yari umufaransa mugabo yaba muri Amerika sa femme était aussi yari umufaransa oya umufaransa kazi nawe nyaje Jean ni za pays zitatu zavanganye n'abafaransa bagiye mariage muri ni babiri bose n'abafaransa mugabo bari muri Amerika baja kuya residence bari baragize na nationalité y'ubu kwa gizari alwa bafite double nationalité biciye genda hari urumva yari ingona yari kirahari vuga ati none aba bana nabo Ubufaransa bwati biba mushobora gusigira ibintu byawe byose umugore wawe twe Ubufaransa bwatuza gusigira 20% abana bawe ni gute
rero ngarutse ngaha rero mu Burundi reka mvuge mu Burundi basiga ibyo bose mu Burundi barabishika narumvise ka sitari nkenya vraiment kandi narazumvise ugasanga aba expert baza nukuri turabashaka mu bandanye muza muri benshi nukuri tubirukanye ariko iyo urukundo ruje ni byiza mumenye ko urukundo ruca rutanga ivyamwa nabo bana bisigwa mwarabifuje barashitse arasubiye inyuma anuze y'ikingo ciwe ca manda kiraheze ni 2 ans ni 3 ans ni 4 kiraheze ntibagize mariage rero uvuye kandi ni juste murasohokana hama birashitse muratwayinda hariho biba bishitse mwaje nibaza ko muvyumvikana mu gihe muba muri mariage rero ma couple rero nibaza peut-être si abatushira baridukira amakomande ego hama urumva birashitse donc munavyaranye mu bamariye upa umwana aramuvyaranye bisigura ko umwana suwa nyina umwana ni wa babiri bisigura ni wa sekandi rero muri heritage ni umwana wawe nimba wari mariye ntavyo nzi kuko nta sinzi eta inuze y'uwo muntu abastata bafise uwo muntu sinzi ko ari stati y'abari mariye canke atari mariye aragiye asize umwana dufate ko yaba ari mariye hanze asize umwana ari naturel urabyumva biswa ko umwana wiwe nawe nyene afise droit yo gutorana nazosubira inyuma iyo ni igitego kararifise yo gutorana umwana mugabo ibyo navyo ngo bigenda gute iyo shitse ngaha anye kenshi iyo bari ngaha anye nangira mpanura abadamu ni byiza turakunda nukuri mani duhezagiye nibyaryoshe ko urukundo ruraryoshe ariko rero abana banyu muraraba nabonye ntimuzoya muve mushemutse ubishiramwe umutwe cyane hanyuma ugasanga abana abana nabo baragura babaye victime ya statut canke mu gufata ayo ma decision baze bararaba yuko abana batazoba c'est ça effectivement hari igihe bishiye ugasanga umugabo agiye kwandikisha umwana ça c'est bien tuza kumwandikisha umwana akamyandikisha muri etat civil yo nga ahanye mu Burundi aho umwana aje kukonesa umwana yavukiye mu certificat de naissance ni byiza naho nyene ko acagenda kumwandikisha no muri ambassade akamwandikisha ahantu habiri kuko uwo muntu si Murundi nawe nyene nikindi gihugu bisigura ari umufaransa aje muri ambassade y'Ufaransa nimba ari umunyamerika aje muri ambassade y'Umunyamerika ishitse ico gihugu naho ntikibe gifise ambassade ngaha mu Burundi hariho consul turafise ama consul ego ibihugu byose tutu ambassade nk'iya par exemple ya Italy cyangwa y'Abongereza biri muri Uganda même gato turafise ama consul hari vraiment najyanye hari ama consul umwana uramwandikisha umukonsi ko nafise ubasha nk'ubwa ambassade aca birungika muri ambassade ndibaza navyo nzi peut-être sinzi ukuntu bigena sino kwinjira muri okada aca birungika ari bisigura deka mwandikishije aramukonesheje nta gushiriyemo none nk'ubu nimba atamwandi atamwemeje ushobora kuvuga ati jida afise inda nino mu buzima bibaho turabibona ugasanga umuntu agacavuga ati yaje iyo nda nayo nemeye canke uyo mwana kigwanje sindamwemeye cyangwa ugasanga yaranamwemeye mugabo ntiyemeye kumiyandikisha none umwana nk'uko ukikirwa tubwira ico ni ikintu gikomeye cane gose urumva yakanye umwana wiwe bica bigenda ino ariyo connaissance paternelle connaissance paternelle ngaha mu Burundi urashobora ati connaissance paternelle hari ahanze ko abateye imbere gose ico bakora ama test ADN bakara umuntu uko vy'ukuri ari papa wiyo cyangwa ari papa wiwe bakaca bayigiranuze bakaraba muje ne bavuga ati ko aramwitwarira bavuga ati uyu muntu yaranse umwana wanje umujije cyamubwira ati bon kugira bishoboke gera mugira test ADN J'édition ibigira muca mu baca bazana resultat papa yo gusa cyane baca bavuga ati turavye swifa test ADN dusanze umwana ari wawe cyangwa si wawe aho nyene ikibazo no cyambaza donc quelle est la partie ninde ashobora kwitwara umumama yitwara umumama cyangwa narinzi ngo umwana yitwara oya mwana afata umwana azogera kwitwara yarakuze aho n'ikindi kintu kimujya kica cinjiramo kenshi iyo umwana aje afise 18 ans 17 ans kuko abana turifuza kubona abavyeyi bacu kuja kumurondera urambona benshi bavuye muri Amerika bavuye zimini bakaza muri Afrika baje kurondera aba mama babo bakaja kurondera cyangwa gihanza kirondera papa wabo bire byama bishika kenshi ama video menshi ndayabona nari hanze akabibona hama rero iyo connaissance paternelle bayigufashe ni byiza yarakwaya n'abatata kwandishije kuri muri ambassade mama wa papa wiwe hariho ni na procedure maremare none reka ndayacishe ko buke nkiyo kana mu mama yaragize mariage yaravyaye abana ariko umugabo birashika yarapfuye baca bagira iki aca avuga ati kanje kurondera na sanité y'abana agiye muri ambassade bamubwira
ntiyabandikishije ni wowe igeze ubandikisha muri ambasade y'uyo mugabo ni umugabo ategeza kwandikisha okay ni umugabo ategeza aho ni kari y'abanationali sinavuze abagabo apana abagore kuko abagore kenshi tuma turi toujours parti y'iwacu umwana kenshi yamarondera connaissance paternelle ntarondera connaissance maternelle ni paternelle kenshi yamiteye ingorane rero uyo munuze acavuga ati baramubwira ati kenshi ari abapapa batanga nationalite mu bihugu byinshi niwe acatanga afata nationalite ya papa wiwe baca none bica bigenda gute uwo mwana acagira abo bana baca bavuga ati bamubwira ati tuzanire ibyo bipapuro nimba eske yarabigera bandikishije mu Burundi rero yarabandikishije tuzanire ibyo mpapuro turondere hariya nationalite bari kuratubwira kayi uwo mu mama yarika abana donc bacasanga ntibabandikishije ntiyabandikishije muri nuze muri ambassade kandi bari baragize mariage ya nama yaje bagize bavyaranye ko nyene mugabo yari yarabakokonesheje ngaha mu Burundi mugabo muri iyo ambassade yabo ntiyigeze abandikisha kandi si abanyene ni benshi cyane hari n'abandi nanyene abandikisha reka mbaze kuri partie imwe ya mbere kiyo atabandikishije umva ni kibazo agiye kurondera nationalite y'abana kugira azoyironke ari muri procedure ndende muri iyo procedure yo fata nk'igihugu batebya kumwandika umwishura hariyo des raisonnables batanga kuvuga ati igihugu kirayishura nimba ari dere ya 6 mois ifo kwatanze inyishu ari 8 mois ni 8 mois mu nyuma nabo ati ko byanse hariyo kuca dusezisa kuba Européen des droits de l'homme iyo na CDH ni ko Européen des droits de l'homme ivuga yuko umuntu ushaka kugira iki ukaca usezisa en ligne ukaraba ukuntu wogira hari ibya en ligne rero bagira en ligne cyangwa ukishikira office ubutumba buryo bakira baronke connaissance paternelle y'abo bana baronke nationalité aho ni ka y'uwo muntu atabandikishije iyo nabo babandikishije nawe bagize mariage bihora bishagira mariage ugatubona umugabo aragiye ya manda y'ibiraye irahetse mugasanga n'umugore barashwanye ntumbaze nibizi byabaye baravanye canke donc ni baravana basi baragize séparation peut-être bagize séparation peut-être na divorce ni abaprononcer umugabo aragiye umugabo agiye yagize iki muronderera hese tunga mu Burundi n'uburyo ntibibari kirengani aba yaragiye hafata ko yagiye hanze asubira iwabo nyimba utazi iwabo ukuntu hameze nyimba udafise ubwo buryo ucayo ntuzi n'ingene uzobigenza ivyo ni kibazo sinzi ari kize ni kibazo kica gikomera cyane ngose ku mwana mbe bigenda gute je kushaka kurondera papa wanje kushaka nationalite yiwe kenshi ico kibazo ni kibazo tuguma twiyumvira eske umwana ashobora arafise droit kucaja gucaba muri ambassade akabwira ati je papa wanje yanyandikishije nibi yaciye agenda sidamuzi shaka kumumenya shaka kuja mu hari hanze namubone bacamuhereza baramwamanuze none mama waye nacavaye ni saca yari ha baca batanga iyo message ikindi kibazo gikomeye cyane gose kuko kenshi ugenda ku mama wayi wawe c'est pas ambassade nibaze ko ambassade yogenda ikavuga ati akiya turagoyeje uburyo bwa rero no mvuga basi omwa ko basi bofuma batanga iyo message uwo muntu bakamurondeza bakamubwira ati uyu mwana ashaka kukumenya n'umwana wawe ibiki nibiki hamu mugabo akaba ari we effectivement birashoboka muri ambassade basi ko ubabajije aho sinzi ko bigena kuri parti nje kubesha peut-être ngira birashoboka peut-être nawo bavuga ati je gusaba visa nje kuraba papa wanje kuko yaranyandikishije ngiye kumurondera ndamurondera hasi ko je droit arafise droit ya connaissance kuja kuraba papa wiwe yaramwandikishije urumva hano y'abantu bakora tukurikirana ego ningaha nyene kugira ngo tuce tuvuga tuce tumera nk'abarangiza we rero nka message ga Chanel nk'umuntu yavyize nk'iki mu majambo make kugira ngo ayo ma erreur ntazgume aba kuko urumva n'ibintu biba kenshi abantu turicwa no kutamenya no kudasoma no kutagirana ubona message wotanga nk'umuntu azize ngorane bigenda barahura nazo kuko urumva navuze ntidushobora kubimara vyose ubona hokogwa iki ico kugwa nuko abantu bwa mbere ni kwirensenya amategeko mukegera abantu babijejwe nka jewe naragize cabinet umuco muraza mutwegere tubereke tubafashe tubabwira ati nuko cyo mbona cyo mwokora naha muca hana kugenda utanze rero niyo adresse ubivuze byose ubabwire nabo ufasha cyane aho ukoreramwo cyane uvuga utanda hakoreramwo cyane mugaha handi ndashobora kubafasha mugabo sindi ndaza ngira no specialiste waho ego aho ufasha cyane gose ni kubereka amategeko nkabereka en ligne iyo ashaka gusezisa ku yariyo yose nkababwira ati nieka dushe sisa hana tukabanura hama munywa nayo ico babwira nuko nukuri mugerageza ibintu mugira mukore vyose ntiyage n'ikintu nakiyo mukora mutabajije ukubaza gutera ukumenya si bibi bamubaza hama jaho nkorera ni muri cabinet nkorera mu Buyenzi 13e avenue numero 15 ariko mushaka 13e
13e avenue numero 15 ariko mushaka ko mikino gihe mwarabonye covid yatugiye ibintu byinshi cyane gose turashobora kugira online tukaganira via Zoom via Skype ubishaka cyangwa nkabasanga aho muri naho nyene turabasanga n'akantu kabijya abasanga ari déplacement akaza kubarondera bafise umugambi mwiza wo gufasha abantu arabona yuko abantu bafise ibibazo ari benshi tushaka tubafashe tubasanga aho muri nakare kabine yitwa umuco yego cyane gose muze umuco kabine muco ngaho ku bwanyu ni byinshi muzotsonga n'ibindi bya coaching bidasanzwe ushaka kukurondera contact yego uvuge n'imbuga ukoresha ushobora kwishurira ko abantu amazina ukoresha jewe mvuga nkoresha ni yaro Facebook yaro nishani shasha ego hama hariho na telefone yanje ni 65 194 008 hama bashaka naho kuri Gmail bashaka kumudonga umucokabina@gmail.com. Donc nivyo mwavyumvise antuka tureke kwicwa no kutamenya Ariga Chanel kugira ngo abafashe mukabo yavuze ko akora n'ikindi kintu ca coach nibaza coach donc ikindi kintu ushobora kuba ukora apa hivyo onye ivyo z'aba coach ukocha abandi alors navuze navuze ibintu by'aba commerce ndakocha les chefs d'entreprise muri chef d'entreprise ari cyiswe leadership basanga umuchef wanyaraje kila misose yama Bucagi ko kirashitse mubabare terme nkoresheje bayibona ibyo ni kumukocha umuntu nawe kura imavu haba habaye iki peut-être ari mu ngo abari kwa ikibazo mu ngo wiwe ifo gutandukanya urugo na entreprise vie professionnelle na vie privée mukayitandukanya pana kuyivanga rero turakocha aba chef d'entreprise mais également turakocha les couples nabo nyene kuko nawariyo ko nabivuze ni thérapie uri umuthérapeute oya si thérapeute kuko naya mugabo ni ngabira naronse gufasha abakupe rero nshaka gufasha n'amakupe aussi kugira dufashanye tubafashe hama bagira ngo ivyo byose rero ni ngaho bagusanga muri kabine yawe umuco ngaho mu buyenzi mwavyumvise munkundire ndabashimire cyane murakoze mwebwe cyane mandi wewe nawe bagute nanje ndabara kuganira gihe twahejeje bon twari dushaka kubandanya tuvuga twari dushaka tufise ibibazo byinshi twebwe tuba turi abantu usanga tutabitahura donc biri vaste nibaze ko n'undi musi tuzogukenera tuzokuronka nitwagira ahandi hantu tutidaniwe tugakenera yuko muganira tukubaze ikindi gihe nicyashika tukubaze ni igiki cyakumotive cyatumye ukreye ibyo bintu ndibaza ko ibyo bizaba ikindi kiganiro gikurikira mwakoze kutwitaba murakoze cyane bon ndimo nivyo nyene monti yari karavuga ntitwigeze tumubaza ivyiwe ngo tumubaze ngo ni iki cyagutumye byo hariya ubuzima bwiwe cyane twabwinjiye twahagaze kuri ivyo vya donc kugira ngo dukore nyene kuri sujet ni tutafanyaje nyene wakoze kuduha umwanya wawe murakoze cyane gose tabakengurukiye no kuri kwa mwana n'ino teka murakoze namwe mwatwumvirije mwavyumvise nizere ko mutabaye desi ibyo twabemereye mwavyumvise hariho abantu bicwa no kutamenya mu Burundi turicwa no kudasoma abanyafrika turicwa no kudasoma amategeko atugenga barakunda kubivuga cyane rero turabe twikosore kugira ngo waba ngaha mu Burundi waba mu kindi gihugu umenye ngo ndafise amategeko andenganura canke ndafise abantu no kwitura même nabo ba commerçant même nabo bantu bamwe bariko barakora ibintu ugapfa kwizera umuntu umaze kuja muri business ni business faut pas que mélange ubujama n'ibyo bintu mugire ikintu canditse niko Chanel yatubwiye rero murakoze cyane namwe kuduha umwanya wanyu hanyuma ukaba utaragira subscribe canke utaragira donc partage ibiganiro byacu ndagusavye ubanze uyaboneshe kuri channel yacu urabe ama emission tubaha dufite ama emission atandukanye turabayagira ku bintu bitandukanye donc ni mwiyabonesha kuri chaîne yacu hama mu partager ama emission tuba kandi mwongere mu comment turashaka cyane commentaire ku byo tuba twavuze kuko ngaha tuba turi ngaha kugira tugire débat hama umuntu arashaka kutubwira ati nanje byaranshikiye amatemanya yashukwa ibyo byose turabishaka murakoze rero cyane umukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye bye ego bye ego